turakurikirana icigwa cyo kwa kabiri. Ni muri cya cigwa kigira 13 cyo mu ndongozi kwiga Bibiliya kivuga ngo kubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Icigwa rero tugeze ko ni icigwa cyo kwa kabiri, igenekerezo rya 22 y'uko kwezi kwa gatandatu. Rero icyo cigwa nacyo kikaba kivuga ngo kwigira kuri Kristo Yesu. Reka ariko imbere yuko dutangura kino cigwa dusenge Imana twicishije bugufi. Turagushimiye umwami Imana yacu, wewe udukunda kandi wama utwitwararika, wemeye kutuzigama no kuturinda, none udishikanye muno mwanya kugira ngo twumve ijambo ryawe riciye mu ndongozi kwiga Bibiliya. Reka tugusabe ngo uze ubane natwe uko tugiye kwiga, kandi abari wowe udutahuza, kandi ibyo tugiye kwiga mwami ugiye kubishyira mu ngiro. Tusenze mu izina rya Yesu, amen. Reka none twongere tubahe ikaze kugira ngo dusangirire hamwe amajambo y'Imana mu kino gitabo nyene cyo kw'indongozi yo kwiga Bibiliya. Nari namaze kubabwira ko tugiye kwiga icigwa kivuga ngo kwigira ku birenge bya Yesu. Kwigira ku birenge bya Yesu, hano mu cigwa batubwira ko Yesu ariwe karoro kacu ku bijyanye no kwiga ivyanditswe vyera. Rero Yesu ngo niwe atubera akaroro kubera ko mu mibereho yiwe, ubuzima bwe bwose yabayeho ari umuntu afatira akarorero ku vyanditswe vyera, na cyane cyane ubwo yagenda yigisha, ubwo yagenda akiza abagwayi, ubwo yagenda akora ibitangaza, yagenda yisunga amasomo yo muri Bibiliya dusanga mu isezerano rya kera. Mbere yagenda yigisha abantu, usomye muri Bibiliya ugasanga ariko asubiramo ibyanditswe n'abahanuzi ba kera. Rero bisigura ngo Yesu yari umwe mu bantu bitaho cyane ijambo ry'Imana, mbere akatubera n'akarorero. Hano mu kigo batubwiye ngo nta karorero keza gateza ivyiyumviro vyiza dukwiye gukurikiza kuruta Yesu Kristo. Yari asanzwe amenyerewe ivyanditswe vyera cyane, kandi yama ashaka gukurikiza ijambo ryanditswe ry'Imana no kubeshwaho nayo. Turumvise ko Yesu atakandi karorero twokwiga uretse kwigira kuri bo, kubera ko muri we niho dukura ivyanditswe vyera vyose. Aha mu cigwa baca batwereka ko usibye kutubera akarorero, Yesu nawe yabaho yisunze ku vyanditswe vyera bivuga, kandi yagerageza byose kubishyira mu ngiro. Muyo mpamvu rero natwe bitwigisha ko dukwiye kumwigirako kugira ngo nawe atubere akarorero nk'uko nawe yabigenje. Aha mu cigwa baca baduha akarorero ko mu isomo ryo muri Bibiliya, mu kwerekana ko Yesu igihe cyose ubuzima bwe bwose yabayeho yama yisunga ivyanditswe vyera mu kubera akarorero abantu bose. Usomye hano muri Bibiliya mu gitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 4, turabona igihe Yesu Kristo, aha batubwira igihe Yesu Kristo yageragezwa na Satani. Ni igihe ari mu bugaragwa, kandi uko yari mu bugaragwa Satani yamujeko, kandi mu kigo batubwiye ko Satani nawe agerageza kuzana amasomo yo muri Bibiliya, mugabo akaza yayagoretse kugira ngo umuntu asanzwe adasoma Bibiliya kandi atagize ijambo ry'Imana nyambere mu mutima wiwe kugira ngo bikunde atsitare kandi amwumve. Hano reka dusome mu izina rya Yesu. Batubwira ngo ni mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 4 ku murongo waho kugera ku murongo waho wa 4. Aha havuga ngo Yesu aramwishyura ati byanditswe Yesu aramwishyura ati byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Hano ni igihe Satani yaraje kugerageza Yesu, amugerageresheje amabuye ngo ayahindure imitsima, mu gihe Yesu mwibuka ko ari mu bugaragwa ngo yaramaze iminsi 40 atajya, hama arashika ku rugero rwo gusonza, maze Satani acayuririra aho nyene ukuntu Yesu yarashonje, maze acamubwira ngo nahindure amabuye imitsima ageze afungura. Mugabo hano Yesu yaciye aterura isomo rivuga ngo byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. None hano ko Yesu azanye isomo ryo muri Bibiliya, mbega Yesu nawe yarabikuye. Rero uciye wiruka ugasoma ino mu gusura mu byagezwe, niho tuce dusanga ano majambo yanditse. Bisigura ngo Yesu n'umuhinga muri Bibiliya, kandi yari yasanzwe ari umuhinga mu byanditswe vyera. Ni nayo mpamvu hano batubwiye yuko ari
akarorero kacu kandi akwiye kwamatubera akarorero kubera ko ivyanditswe vyera byose byari muri we kandi yarabikurikiza mbere akabigira nyambere mu buzima bwiwe bwose. Hano mu gusura mu byageze mu gice cy'umunani niho dusanga rya somo yavuga hariya muri Luka 4:4 ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Reka hano nyene nongere ndahasome kugira ngo ikiba kibandanye kumvikana neza ingene Yesu yagiye yisunga ivyanditswe byo muri Bibiliya byagiye byandikwa n'abahanuzi batandukanye uhereye kera. Hano bavuga ngo ku murongo wa 3 ngo nubwo yabacishije bugufi yemera ko umusonza araheze abagaburira manu mutari muzi n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ibyo kurya gusa ariko atungwa n'ijambo ry'Imana. Hano rero Yesu azanye rino somo yibutsa Satani mu kumwereka yuko we asanzwe yisunga ivyanditswe vyera nk'uko vyagumye bivugwa kuva mbere na mbere uko abanditsi ba Bibiliya cyangwa abanditsi b'ivyanditswe vyera uko bagiye babikora. Rero Yesu hano tuca tubona ko yisunze uko ivyanditswe bivuga, kuko hano ubandanije isomo hano muri Luka 4 Satani yagerageje kumuzanira n'ibindi bitandukanye. Hari naho yamubwiye ngo apfukame amusenge, hari naho yamutwaye hejuru ku gasongero k'urusengero amubwira ngo nikorere hasi ngo kuko handitswe ngo, Satani nawe yazana amasomo ngo kuko handitswe ngo bazokuramira mu maboko ngo y'abamarayika biyo kugira ngo ntutsitare kwibuye. Ariko tuca tubona ko Yesu nk'uko yari yaramenyereye kandi ivyanditswe byose yari abizi kandi yategerezwa kubigira nyambere mu buzima bwiwe, nawe yaciye azana irindi somo rivuga ngo handitswe ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe. Hano rero Yesu aje kwereka Satani yuko biciye mu vyanditswe vyera vy'Imana atakindi kintu umuntu akwiye kwisunga kandi atayindi nkota umuntu akwiye kwitwaza uretse handitswe ngo. Hano mu kigo rero baca batubwira ko ubwo Yesu yaje kutubera akarorero muri buno buryo, atubereye akarorero kutwereka yuko mu buzima bwacu bwa misi yose dukwiye kwama twisunga kwama dukoresha handitswe ngo, kugira ngo bikunde dutsinde ibigeragezo duhura navyo buri munsi. Niyo mpamvu iyo umuntu agize nyambere ijambo ry'Imana akarishira mu buzima bwiwe akama arigendera uko bukeye ko bwije, n'igihe ibitero bya Satani ibitero by'umugwanirizi bije kuri we yama akoresha yisunga handitswe ngo nk'uko Kristo nawe yagize yabigenje. Nababwiye ko Yesu yaje kutubera akarorero mwabuno buryo bwo gukoresha handitswe ngo kugira ngo bikunde atsinde ibigeragezo by'umwanzi. Aha batubwira ko Yesu yama agerageza gusabana n'Imana, yama agerageza kwihererana n'Imana mu gusenga no kwiga ivyanditswe vyera, kubera ko Yesu turazi neza yuko yavutse avukira mu bantu yiga nk'uko abandi biga ivyanditswe vyera, nawe yama asoma imizingo y'abahanuzi n'abavugishwa n'Imana kugira ngo bikunde akure ari umwana aciye ubwenge kandi bikunde akure ari umuntu azi ico ivyanditswe vyera bivuga. Rero natwe ni nayo mpamvu uno munsi dukwiye kwimenyereza gusoma kuva mu buto bwacu, kuva igihe cyose twakiriye agakiza kugira ngo bikunde igihe cyose hoza umugwanizi, kuko noneho mvuze ngo yoza umugwanizi yamaje igihe cyose. Ariko turazi neza yuko mu gihe tugize nyambere ivyanditswe vyera, tugize nyambere handitswe ngo, turabona yuko umugwanizi tumunesha nk'uko Kristo nawe yagize yamunesheje. Aha rero batwereka ko ubwo Yesu yama yihererana n'Imana asenga Imana asoma ivyanditswe vyera avyiga kandi ngo abishize ku mutima anabikunze, ni navyo vyamushoboza kubaho ubuzima nk'ubwo ivyanditswe ivyanditswe vyera bivuga, mbere bikanamukomeza bikanamushoboza no kwama atsinda ibigeragezo vyose. Hano rero baca babandanya batubwira ko mu cigwa natwe ubwacu duhura n'intambara nyinshi nk'izo Kristo yahuye nazo. Duhura n'intambara nyinshi kuko turi mw'isi y'intambara, ubwo umugwanizi we aticara kandi yama yifuza kudutera uko bukeye uko bwije, na cyane cyane atwereka ibintu biteye ubwoba, atwereka bimwe mu bicantege duhura navyo. Kandi murazi ko na Yesu ubwo Satani yamugendako
yagiye mu gihe cyari gikomeye Yesu yari arimo igihe cy'inzara. Igihe cy'inzara Satani aje kugifatira ko Yesu. Turazi neza yuko iki gihe cy'inzara usomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi tuza kubona mu vyigwa vya mbere ingene umuvyeyi wacu Adamu nawe yaneshejwe n'inzara. Ikigeragezo cy'inzara aricyo cyamutaye hasi. Kubera ko cyamutaye hasi, Satani nta nkeka yari yiyumvira ko na Yesu bwiwe ashobora kugira andi gutabwa hasi n'inzara narijya we yari asanzwe ashonje. Kandi turazi ko na Yesu bwiwe yitwa Adamu wa kabiri. Byanditswe byera bivuga ngo Adamu wa mbere yaneshejwe n'ikigeragezo cy'inzara. Rero Adamu wa kabiri nawe icyo kigeragezo cyaramuciye ko kugira ngo bikunde abe igishinga ntaye cyo kunesha cyangwa cyo gutsinda inzara mu gihe Adamu wa mbere byamunaniye. Natwe uyu munsi dushobora gukura n'ibigeragezo nk'ibyo Yesu yahuye nabyo. Uri inzara, uri urwango, uri intambara, uri ubukene butandukanye cyangwa ibindi byago biterwa n'umwanzi. Ariko ibyo byose twisunze akararo ka Kristo turashobora kugira andi kubinesha twisunze cyangwa twishimikije ibyanditswe byera, na cyane cyane mu kuvuga ngo handitswe ngo. Hano dusomye mu butumwa bwiza bwa Luka 24 ku murongo waho wa 45 na 46. Naho hari ayandi majambo yerekana ko Yesu ubwiwe yaba yifuza yuko abantu bakwiye kubeshwaho n'ibyanditswe byera kugira ngo biba ari byo bibakomeza mu rugendo barimo kandi bibashoboze kwama bagira batsinda urugamba barimo. Dusomye hano havuga ngo 45 havuga ngo maze abungura ubwenge ngo batahure ibyanditswe. Yesu yama yifuza yuko abantu twunguka ubwenge bwo gutahura ibyanditswe kuko arazi ubwiwe yuko abantu turi mu ntambara y'ikibi n'icyiza. Satani yamadutera kugira ngo adutware cyangwa atuneshe, ariko biciye muri Kristo Yesu yama yifuza kutwungura ubwenge bw'ibyanditswe hano bivuga kugira ngo bikunde unguke ubwo bwenge bwo gutahura ibyanditswe byera. Hano 46 acavuga ngo arababwira ati niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu. Aha Yesu agarutse kwereka intumwa yuko byari byaranditswe n'abahanuzi n'abavugishwa n'Imana yuko Kristo Mesiya azoza akwiye kuzobabazwa kandi akicwa maze ku munsi ugira gatatu akagiranya akazuka ngo nk'uko byari byaragize byari byaranditswe. Hano rero ikigwa kivuga ngo Yesu niwe karorero kacu canke Yesu karorero kacu ariwe Kristo. Hano dukwiye kumwigira ko iki? Yesu dukwiye kumwigira ku kintu gikomeye cyane. Yari umuntu yitwararika ibyanditswe byera, kandi ibyanditswe byera nivyo byari bigize imibereho yiwe. Nta kintu na kimwe yakora atisunze ibyanditswe byera, nta kintu na kimwe yavuga atisunze ibyanditswe byera. Ni nayo mpamvu natwe abakristo ba kino gihe dusabwa kugira ibyanditswe byera nyambere kugira ngo bikunde tuneshe inosi n'umugwanizi n'ibibazo bitandukanye biri kuri yo. Ubona ko ibibazo bigwiriye kandi ari umurengera, mbere bishika no ku rugero abantu bagashika ku rugero rwo kwipfuza cyangwa kurondera ubundi buryo cyangwa ikindi kintu cyabagwanira kugira ngo bikunde bave mu bigeragezo n'amakuba n'ibyaha. Aha tuce tubona Yesu kugira ngo mu kutubera akarorero keza yaragabishije abantu yuko igihe cyose atari igihe cyose abantu bazobaho baguwe neza, atari igihe cyose abantu bazobaho bari mu mahoro atakibazo bafise. Yaravuze yuko inzara izotera, yaravuze ko ibyago ibiza hamwe n'ibintu biteye ubwoba bizobaho ku isi. Aho ibyo yabivuze ngo kugira ngo mbere yaravuze kandi igihe ariko arabivuga yongeye avuga ngo ibyo ndabibabwiye kugira ngo nibyashika ntimuze mugire ntimuze muranduke imitima yanyu. Rero Yesu nk'akarorero ko kwizera kwacu, Yesu nk'akarorero kacu dukwiye kumwigira ko kugira ngo dutahure ko ibyo yavuze cyangwa ibyavuzwe n'abahanuzi n'abakurambere bacu n'abavugishwa n'Imana ari byo bikwiye kutugenga, ari byo bikwiye kuturongora mu rugendo rwacu rwo kujya mu ijuru kugira ngo bikunde natwe nitwashika mu bigeragezo bitandukanye cyangwa mu bigeragezo biza bikubita ko mu wese tumere nka Yesu, duhagarare mu kuri kandi Imana yiteguye kugira andi kutuneshereza. Usomye mu butumwa bwiza nyene bwa Matayo mu gice cya 24
niho Yesu yavuze ko igihe kigiye kuza hazobaho amakuba ateye ubwoba. Ayo makuba rero ateye ubwoba atwibutsa ko ivyo bizoza kugira ngo ntibigire natwe ntibidutere ubwoba, ariko biciye mu kwizera ijambo ryiwe, biciye mu gushyira umutima ku ijambo ryiwe, natwe tugire tureme. Hari naho yavuze muri Yohana ngo ivyo ndabibabwiye, muri Yohana yavuze ngo mwisi muri n'amarusha, ati ariko muhumure jewe naranesheje isi. Ivyo Yesu nige ariko agomba kutubera akaroro kugira ngo tutahure ko amahoro mu isi ataye, kandi mu gihe atamahoro mu isi ariho, natwe tureme biciye muri bo, turemere muri bo, kuko we amahoro yaraduhaye kandi asagutse. Rero bagenzi bavukanye mutwo mudukurikirana mwa kino cigwa, reka ndababwire ko biciye mu byanditswe byera, biciye muri handitswe ngo niho dushobora kunesha iyi si n'ibigeragezo byose duhura nabyo nk'uko Kristo we yagize yayinesheje. Hano hariho amajambo avuga ngo Yesu ubwiwe yama ashaka kubeshwaho n'ibyanditswe byera ijambo ry'Imana. Natwe dushaka kubeshwaho n'ibyanditswe byera ijambo ry'Imana kugira ngo runo rugendo turimo rwo kuja mu ijuru tuze tugirene tururangize amahoro. Reka rero ndabashimire ubwo mwakurikiranye, kandi ndabashimire ubwo mwumvise ko biciye mu ijambo rya Kristo, biciye muri handitswe ngo ariho dushobora kunesha ibigeragezo. Reka Imana idushoboze kandi idufashe kwita ku ijambo ryayo no kubigira nyambere mu buzima bwacu, kugira ngo bikunde bitwakoresha handitswe ngo tsinde runo rugamba turimo, kandi tuze tuneshe, maze tuze twibonera umucunguzi wacu ari we Yesu Kristo. Ubwo yanesheje natwe aba ariko tunesha. Reka rero basabire mwese mwankurikiranye, kandi nanjye ndabyisabira mu izina rya Kristo Yesu. Reka mu kurangiza kandi nuko twatanguye dusenga no twongere dusenge Imana. Turagushimiye Yehova gitandara kizima ko wemeye kutwigisha ijambo ryawe, na cyane cyane mu kutubera akarorero. Reka tugusabe ngo iri jambo ushyire mu mitima yacu, kandi twame turigira nyambere, twame twishimikije handitswe ngo kugira ngo dutsinde ibigeragezo by'umwanzi nk'uko wanesheje natwe abariko tunesha. Reka ubidufashemo Mwami Imana yacu, kugira ngo tuze turagwe ubwami wadusezeraniye. Tubigusabye twizeye kubidukorera mu izina rya Yesu, amen. Ikiganiro mwariko mugishikirizwa na mwene so Habonimana Mathias wo kwishingiro ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi ryo mu Kanyosha. Imana ibahezagire mwese.